za mwese aho muherereye mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuraba igice ca kabiri citwa ubwami bw'ibikoko, intare, imfyisi n'inkoko. Nico gisomo tugiye kuraba igice ca gatatu. Ndibaza mwese murazi igice ca mbere aho caheze inkoko izanye umwana w'urukwavu ku mugongo, kuko intare yari yavuze uzobasha kuzana umwana w'urukwavu ko ari we azoba umwami. Turibaza mbega inkoko yoba yarabashije kuba umwami? Kuri ivyo rero uyu munsi tugiye kuraba igice ca kabiri citwa amatora y'ibikoko. Ndabahaye ikaze ku Migani y'Ikirundi TV. Ntiwibagire gukora subscribe, like na share, biduha ingufu zo gukora imigani myinshi. Inyuma y'ikigeragezo c'ishamba rya Vicagani, amashimwe yo kurata inkoko yakwiragiye nk'umwotsi mu gisagara cose ca Vicagani. Ivyo bikoko byaguma bivuga ngo inkoko ni ntoya ariko ifise umutima munini, yashoboye guhobera umwana w'urukwavu nka nyinawe nyawe, ama nk'umuvyeyi nyawe. Ariko imfyisi igira urwanko rwinshi mu mutima, ica igira umugambi igenda muri bimwe mu bikoko byari bishonje: ibwebwe, inkukuma, akayabu k'ishamba. Irabibwira ati, ntimushemagize cyane inkoko, ifise amababa gusa, nta menyo ifise yo kuyobora. Ntitwoyoborwa n'igikoko kidafise amenyo, kuko twozokwicwa n'inzara. Hanyuma yongera kubibwira ati, intare yavuze gusa uwubereye, ariko ntiyavuze ko tuzotora, dukore amatora. Rero reka dutore, duhitemwo ukomeye, umuntu akomeye wo kutuyobora, pana inkoko. Ico ciyumviro bigishikiriza intare. Intare nayo mu bwenge yitonze iravuga ati, sawa, reka dutore, tugire amatora, ariko wibuke ubuyobozi ni umutima, si amababa cankwe amenyo. Umunsi w'amatora ntushitse, ibikoko byose bitonda umurongo. Bashizeho amazina abiri, inkoko n'imfyisi, nivyo bikoko byari bigiye kwitoza. Amatora yatunguye beshi, amatora atanguye guharurwa yatangaje ibikoko byose. Ivyavuye mu matora byateye ibikoko byinshi ubwoba. Inkoko yashoboye kuronka amajwi 48, imfyisi ironka amajwi 47. Byose biraceceka, ibikoko byose biraceceka. Imfyisi iyironka ijwi rimwe gusa niyo yari kuba itsinze. Inkoko mu bwitonzi iduza umutwe iravuga iti, sinzokwirata, nshaka kuba umuyobozi w'amahoro, si uw'amajambo ateye isoni. Ico gihe imfyisi iragenda ifise ishavu, ivuga n'ijwi ritoya ati, sawa, nezerwa uyu munsi, ariko umenye urukino ntirurahera, agakino ntikarahera. Intare nayo ati, amatora yahisemwo, ariko umutima uzovyemeza. Igikorwa nyaco nigitangure ubu. Ubwo intare yarihaye ubwami, inkoko ariyo igiye kuyobora. Mbega imfyisi izohagarika ubuhendanyi? Kabiri, kandi inkoko yoba izoshobora gutwara igisagara c'ibikoko vy'inkazi nk'intare n'ingwe? Ntucikwe igice ca gatatu citwa ikibanza gishushe cangwe intebe y'umuriro. Kuri ivyo rero ntiwibagire gukora subscribe, like na share Imigani y'Ikirundi TV, kugira ngo uzoze uraronka imigani myinshi cyane. Ntucikwe igice ca gatatu, ubwami bw'ibikoko, intare, imfyisi n'inkoko. Ciao.